umwete mumfashe kugira ngo twakire cyane cyane abashyitsi baje kwifatanya natwe kuri uru rubanza. Ndabasabe kugira ngo abo nza kuvuga baze guhaguruka hanyuma mubakirize ugweze n'amashi menshi. Ndaramukije cyane n'umutima bikunda umuvukanyi wacu Nyaricubahiro Faustin Archange Touadera, umukuru w'igihugu ca Centrafrique. Ndaramukije n'umunezero mwinshi umuvukanyi wacu Nyaricubahiro Dr. Ari Mwenyi, umukuru wa leta Zanzibar iri muri leta yunze ubumwe ya Tanzania. Ndaramukije kandi n'akanyamuneza intumwa zaje zirungitswe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ndaramukije kandi Honorable Rebecca Kadaga, nawe yaje atumwe n'umukuru w'igihugu cya Uganda. Ndaramukije intumwa nazo zaje zirungitswe n'umukuru w'igihugu cya Misiri. Ndaramukije kandi intumwa zaje ziva mu gihugu cya Afrika y'Epfo umukuru w'igihugu yarungitse. Ndaramukije kandi n'akanyamuneza intumwa zaje ziva mu gihugu cya Arabia Saudite. Ndaramukije kandi intumwa idasanzwe yaserukiriye ishirahamwe rya Buraya. Turaramukije kandi intumwa idasanzwe yaje aserukira umwami w'Ububirigi. Reka turamutse kandi intumwa zarungitswe n'igihugu cya Oman. Mumfashe kandi twakire intumwa zaje ziserukira igihugu cya Qatar. Nagira kandi turamutse n'umunezero intumwa idasanzwe yarungitswe n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa. Mumfashe kandi kwakira n'intumwa yaje irungitswe n'umukuru w'igihugu cya Kenya. Twakire kandi n'akanyamuneza intumwa zaje ziserukira igihugu cya Kongo. Turi kumwe kandi n'intumwa zaje ziva mu gihugu cya Guinea Equatoriale. Turi kumwe kandi n'intumwa idasanzwe yarungitswe n'umwami w'igihugu cya Emira Arabini.
aha kandi turi kumwe n'abaje baserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko, turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango hamwe n'umukuru wa sentare yo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, nabo nyene mubandamukirize. Mumfashe kandi twakire intumwa yaje iva mu gihugu ca Niger. Turi kumwe kandi n'intumwa yarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Suisse. Turi kumwe kandi n'intumwa yajirungitswe n'umukuru w'igihugu ca Bangladesh. Turi kumwe kandi n'intumwa idasanzwe yarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Zimbabwe. Turi kumwe kandi n'intumwa idasanzwe yarungitswe n'igihugu ca Cuba. Twatewe iteka kandi n'intumwa idasanzwe yarungitswe n'umukuru w'igihugu c'Ubuhindi, igihugu ca Inde. Turi kumwe kandi n'umukunzi wacu, intumwa idasanzwe yaje iserukira igihugu ca Venezuela. Turi kumwe kandi n'intumwa zaje ziva mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashitsi baje kwifatanya natwe ni benshi cyane. Abarundi twese nagomba ndabasabe dusubire tubakomera amashi menshi cyane, nabo tutashoboye guca tubona ubunyene bose turabakiriye. Ngira ngo abarundi muca mugira kamwemwe, murumva ko ubu igihugu cy'u Burundi gisigaye ari nyabagendwa kandi gikundwa n'amahanga. Dukomera amashi Imana yacu. Naho abakunzi badaherera mu mubindi, nagira ibyo ari byo byose tuhamagare bakeyi muri bo kugira ngo babiramukirize imbona nkubone. Pour ce faire, je voudrais inviter mon frère Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, pour saluer le peuple burundais. Excellences, Monsieur Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, très chers frères, Madame Angeline Ndayishimiye, Première Dame de Burundi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, distinguées personnalités, peuple frère de Burundi, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement, Monsieur le Président, de l'honneur que vous avez fait à mon pays, la République centrafricaine, en m'invitant à nouveau à partager avec le peuple frère du Burundi ce moment de fraternité et de fierté
nationale de votre beau pays. Je félicite le peuple frère burundais, son président, mon très cher frère Évariste Ndayishimiye et son gouvernement pour la commémoration dans la paix et la dignité de cet événement historique. Monsieur le Président, très chers frères et sœurs burundais, je suis venu vous témoigner toute ma gratitude et la reconnaissance du peuple centrafricain ainsi que de son gouvernement pour l'excellente qualité de nos relations de fraternité et de coopération qui sont enrichies chaque jour par des actions concrètes que vous ne cessez de poser. La République centrafricaine et la République du Burundi, en dépit de la distance, sont deux pays frères. Depuis l'élection de mon frère, le président Évariste Ndayishimiye, nos deux pays n'ont jamais été aussi près l'un de l'autre. Vous conviendrez qu'aucune distance ne peut séparer deux peuples frères, liés par l'ambition commune de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et la volonté de construire un monde juste et meilleur. Le Burundi est un exemple de patriotisme, de diversité culturelle, de réconciliation nationale, du vivre ensemble, de solidarité et d'hospitalité africaine. En ce moment où le monde entier est confronté aux graves défis comme les changements climatiques, le terrorisme, l'extrémisme violent, les effets néfastes de la pandémie du Covid-19, exacerbés par les convulsions des courants mondiaux, le peuple frère burundais doit être fier de son président et de ses institutions qui œuvrent inlassablement à faire développer le Burundi, à consolider son unité nationale et sa stabilité politique. Rien ne vaut la paix. Rien de durable ne peut se faire sans la paix. J'invite le peuple frère burundais à conserver jalousement la paix et la concorde nationale qui s'exprime à travers cette grandiose commémoration de votre fête nationale. La République centrafricaine compte sur le Burundi pour l'aider à préserver et consolider la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la stabilité politique. En terminant, je voudrais souhaiter paix et prospérité à nos deux pays, bonheur à nos deux peuples et longue vie à la fraternité entre le Burundi et la République centrafricaine. Au nom du peuple centrafricain, du gouvernement et au mien personnel, je vous souhaite une bonne et heureuse fête nationale. Je vous remercie. Uburundi murumvise ko bwikukiye kuko murumva ko n'ibindi bihugu bisigaye bivuga biti turarindiriye intererano yanyu. Ivyo birerekana ko igihugu gifise iteka kandi cizigiwe. Murazi yuko dufise ingabo ziko zirafasha iki gihugu mu kugarukana umutekano. Ubu naho turafise akanyamuneza hano turi kumwe n'umuvukanyi kuko murazi yuko abatanzania n'abarundi turabavukanyi. Kwa hiyo nina heshima ya kumwalika Mheshimiwa Rais wa Zanzibar naye afike hapa awape salama wa ndugu zao Warundi.
Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Burundi, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Burundi, viongozi nyote mliopo hapa, ndugu zangu Warundi, mabibi na mabwana. Awali yote naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kujumuika pamoja kwenye sherehe hii muhimu ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Burundi. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi kwa kumwalika Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhudhuria sherehe hii ya kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Jamhuri ya Burundi. Hata hivyo, kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo, Mheshimiwa Rais ameshindwa kujumuika nanyi siku ya leo yeye mwenyewe binafsi, lakini ameniagiza nimwakilishe katika shughuli hii. Hivyo inanipa furaha kubwa kushiriki katika hafla hii muhimu kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hakika mkusanyiko huu wa leo ni kielelezo cha heshima ya juu kabisa kwa namna ambavyo sisi sote tunavyothamini siku hii ya kihistoria. Kwa mnasaba huu, napenda kuwasilisha kwako Mheshimiwa Rais na kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Burundi pongezi zetu za dhati kutoka kwa ndugu zenu wa Tanzania katika kuadhimisha tukio hili la kihistoria lililotokea miaka 60 iliyopita. Tukio la Burundi kupata uhuru wake ndio mwanzo wa ukurasa wa maendeleo tunayoyashuhudia leo hapa nchini katika sekta mbalimbali. Ndugu zangu wananchi wa Burundi, wa Tanzania tunajisikia faraja sana kwa heshima kubwa niliyopewa leo kuja kushiriki katika tukio hili. Mwaliko huu kwetu ni ishara ya mahusiano mema yaliyopo kati ya Tanzania na Burundi yaliyoanza tangu mataifa yetu yalipopata uhuru. Mheshimiwa Rais na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Tanzania na Burundi sio tu ni majirani, bali tuna udugu wa damu, jambo ambalo daima limekuwa msingi wa ushirikiano wetu. Ninapenda kuwathibitishia kuwa Tanzania itaendelea kuhudumisha ushirikiano wetu na kulinda ujirani mwema uliopo kwa manufaa yetu sote sisi wa sasa na kwa vizazi vijavyo. Aidha, napenda kuwathibitishia kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na Burundi katika nyanja zote na kudumisha uhusiano wetu kwa manufaa mapana ya wananchi wa pande zote mbili. Kwa muktadha huo, Tanzania itaendelea kuwa bega kwa bega na serikali ya Burundi katika kuimarisha uhusiano na ushirikiano na jumuiya ya kimataifa ili kuongeza kasi ya jitihada za kuwaletea maendeleo Warundi. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia, namuomba Mwenyezi Mungu atujalie Tanzania na Burundi ziendelee kuwa na mahusiano mazuri na ya kidugu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaahidi kuendeleza mahusiano hayo kwa kuendeleza ushirikiano na serikali ya Burundi katika kuleta maendeleo kwa wananchi wa nchi hizi rafiki na zenye udugu wa damu. Hongereni sana kwa kuadhimisha miaka 60 ya uhuru. Mungu aibariki Burundi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Tanzania ni igihugu kidasanzwe ku migenderanire gifitaniye n'u Burundi, kuko mushake muperereze mugendereze hose nta na rimwe kuva isi yaremwa Tanzania yigeze igirana amatati n'u Burundi, ahubwo Tanzania yarikoreye ingorane z'abarundi. Tubakomera amashi cyane. hariho umuntu yigeze kuraba neza asanga abatanzania n'abarundi bafitaniye urukundo atoronka ingene aruvuga. Acabaza ikibazo ati, mbega
ni igiki abatanzaniya canke abarundi bakoze boca bacanamwo. Ndiyumvira ndarondera icotuma dushobora gucanamwo ndakibura, kuko namubwiye nti none ko turi umwe adaho dushirana tuguma turi babandi nyene. Aca aratahura ko abatanzaniya n'abarundi bamaze kunywana, atana hamwe atakintu na kimwe bashobora gupfa kugira ngo bacanemwo. Noye dusubire dukomera amashi iki gihugu ca Tanzania. Hariho akandi kabirya, dukomera amashi cyane umuvyeyi Mama Samia Suluhu Hassan, tumukomera amashi menshi cyane. Nimwiyumvire, ni umukuru w'igihugu agerageza uburyo bwose ku buryo indongozi zose z'igihugu ziza kugendera Uburundi. Icegera c'umukuru w'igihugu yaraje ngaha, umushikiranganje wa mbere araza ngaha, none uno munsi nimurabe yaturungikiye umukuru w'igihugu ca Zanzibar. Murumva indongozi zose zo hejuru ziramaze kugendera Uburundi, kandi mu munezero nk'uyu nimusubire mu mukomera amashi. Naho abakunzi badahurira mu mubindi, hariho uwo ntokwirengagiza guhamagara kugira aramutse abarundi. Ni intumwa idasanzwe aserukiye umwami w'Ububirigi, kuko Ububirigi nibwo bwakudukolonije bwa nyuma. Ni vyiza rero ko nawe aza kuturamutsa. Je voudrais inviter l'envoyé spécial du roi de la Belgique pour venir saluer le peuple burundais. Vous êtes spécial parce que c'est le dernier pays qui a colonisé le Burundi. Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Excellence, Monsieur le Vice-président de Zanzibar, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers amis burundais, c'est pour moi un grand honneur de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Je n'avais pas réellement prévu de le faire, mais c'est un signe d'amitié et de confiance que m'adresse et qu'adresse au Royaume de Belgique son Excellence le Président Évariste Ndayishimiye. « 60 ans après ce jour très important dans l'histoire de nos relations bilatérales, 60 ans après l'indépendance de la République du Burundi, je me réjouis de l'intensité des relations qui continuent à unir nos deux pays. Je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui en ce jour. J'ai eu l'honneur de participer à la visite du roi Philippe il y a quelques semaines à Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo. Il a exprimé à cette occasion des regrets, des profonds regrets pour les injustices qui avaient été commises lors de la période coloniale. Et le gouvernement belge a eu l'occasion depuis de réitérer ces regrets. Le régime colonial est qualifié comme un régime qui était basé sur une inégalité et qui ne peut être en aucun titre justifié. C'est pourquoi je suis très heureux d'être aujourd'hui et c'est pourquoi le roi des Belges m'avait demandé de venir sur place ici, convoyer également ce message. Je me réjouis de poursuivre la collaboration, que le dialogue entre nos deux pays se poursuive à l'avenir
sous des jours encore meilleurs. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup du message. Ububirigi nibwo bwaturongoye umwanya utari muto kandi n'ubu turacafitiraniye imigenderanire kuko murumva yuko twamaze gufatana. Nari guha ijambo ihasa ryacu kuko u Rwanda n'u Burundi twatwariwe hamwe, twacurirwa bufuni na buhoro hamwe, kandi twaronkeye ukwikukira umunsi umwe. None rero u Rwanda n'u Burundi ko turamahasa, umurundi avuze umunyarwanda bavuze, n'umunyarwanda avuze umurundi abavuze. Aha rero turiko tuvuga kw'izina rya twese twaronkeye ukwikukira umunsi umwe. None rero n'abanyarwanda turabakeje kuko nabo bavuye muri izo ntwaro zitari zimeze neza, kandi murumva yuko nabo nyene bicuza kandi bakavuga bati tuzoguma turi kumwe. Ijambo nyamukuru ry'uyu munsi ryaraye rishikirijwe kandi gakenguruka nuko twaciye tujyana igiteramo tugateramira hamwe tugasangira ijambo. Uno munsi ngira ngo ijambo novuga ni ritoyi cyane cyane mbwira aba bashyitsi batugendeye, tubabwira ko inyuma y'imyaka 60 iheze Uburundi bwikukiye, twatoranye igihugu kitameze neza na buke buke, twatoranye igihugu kitakizi cyari cy'intwari bereye, dutorana igihugu cyarimwemwo umugera w'amacakubiri, dutorana igihugu gikenye cyane. Uno munsi rero inyuma y'imyaka 60 twagomba kumenyesha amakungu ko twibona. None rero u Rwanda n'u Burundi ko turamahasa, umurundi avuze umunyarwanda bavuze, n'umunyarwanda avuze umurundi abavuze. Aha rero busigaye busasa hamwe n'ibindi bihugu byo mu mahanga, ndetse n'u Burundi bukaronka ijambo bakanabwikora ko nabwo bugafasha ibindi bihugu. Ico ni kimenyetso kidasanzwe. Twatoranye igihugu aho itunga rusangi ryari risigaye riri mu minwe y'akagwi k'abantu bitwa ngo nibo ndongozi. Ababirigi bo bimenya ko badusigiye igihugu bagiteretse ahantu, mugabo tukaba twarinjiwemwo n'umugera w'amacakubiri warimwe mu Burundi n'izo ntwaro nyene. Hanyuma Barundi biruka kujyanira kuri cya gihugu basiga bamanitse, niho haduka n'imvugo yavuga ngo nivyo hejuru. Mugabo ubu twaribonye turagaruka ku karanga kacu. Intwari bereye iri kwiragaruka mu gihugu cyacu, turiko turayisanasana. Mbere novuga ko tumaze imyaka 15 turiko turasanasana igihugu kugira ngo kije mu ntwari bereye koko. Ubu turatanguye kumenya yuko uburongozi ari ubuvyeyi. Indongozi z'igihugu zatanguye kumenya uruhara rwazo mu buzima bw'abene gihugu, haba mu iterambere canke mu bundi buzima, mu mahoro n'umutekano n'ubutungane. Ndetse n'abene gihugu y'u Burundi bari barataye akaranga ko kubaha ubutegetsi. Uno munsi sivyo imbeshere, abarundi barazi yuko uburongozi bw'igihugu ari igiti kiturirwa. Imigambwe iramaze kumva gutegera neza icari cyo demokrasi. Nico gituma mubona tangyane zikihari, kuko kera abanyamigambwe bari bazi yuko ari kuja kugabura ivy'igihugu. Mugo baramaze gutahura ko ubutegetsi ari ubw'abene gihugu, hanyuma abene gihugu bakitorera uwo bashaka ikiringo kigeze. Uba Barundi barakunda igihugu cyabo. Kera twaribagiye igihugu cyacu, twiyita abahutu n'abatutsi aho kwitwa Barundi. None ubu abarundi aho bari hose ubu bariyemera bakavuga yuko ari abarundi, gushikaho mbere n'abarundi bari barabaye impunzi, naho bataratahuka bamaze kwikura ko benshi barikuye ko akaranga muntu k'ubuhungiro, baca biyita yuko ari abarundi.
bakorera ibikorwa byabo mu makungu, icyo twita diaspora mu gifaransa. Uno munsi rero abarundi twaratahuye ko igihugu ari ikiwacu twese, ataho tuzoshirana, twese tuzoguma tugisabikanya. Imico yari yaratakaye iri kwiragaruka muri gihugu cacu, kuko abarundi twari twamye dusonera abaturuta. Mu Burundi mu migenzo yacu ivy'amakudeta ntivyigeze bibaho. Kwicwa kw'indongozi vyatanguranye n'ubukoroni, kuko na Mwezi Gisabo yagarukiye ku manga. Noneho turabizi n'ingene n'umuganwa wa Rudoviko Rwagasore yishwe. Uno munsi rero abarundi barazi neza yuko indongozi ariyo ibungabunga ubuzima bw'igihugu, kandi barazi yuko ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Abarundi rero ntibagikeneye kuba impehe. Mu bijanye n'ubutunzi twatoranye igihugu gikenye cyane. Ubukoroni butaraza, abadagi batarashika mu Burundi, abarundi twarahingura amasuka. Kuva ubukoroni bubaye nta murundi yasubiye gukora isuka gushika n'uno munsi. Murumva yuko twari tuzi kwibeshaho, mugabo dutera dusubira inyuma. Hageze kwikukira, Uburundi twatoranye mu butunzi, twatoranye ihinguriro rimwe gusa ry'ibinyobwa rya Braludi, niryo ragi twasigaranywe. Uburundi nta n'inzu yo gukoreramwo uburongozi bw'igihugu bwokoreramwo yari yarubatswe mu gihugu. Muguno munsi turiko turaziyubakira, turiko turubaka inzu zikorerwamwo n'ababuramatari ba musitanteri, ndetse ubu n'igihugu ntitugipanze aho igihugu gikorera, aho umukuru w'igihugu akorera. Mbere n'Igitega twaratanguye kwiyubakira inzu zizoba zirakorerwamwo n'indongozi. Vyerekana yuko Uburundi bwakuze. Uburundi bwakuze. Ntihagire rero uzovuga ngo ibi mubona ngaha ngo vyoba vyubatswe mu gihe cy'ubukoroni, ibi vyose vyibakiwe n'abarundi. Inzu nabonye yubatswe ico gihe ni imwe gusa yakorerwamwo n'icariho c'ingoma y'Ububirigi Haruwa, ariyo igikorerwamwo n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Uno munsi niyo yonyene twovuga ko twatoranye. Igitega naho twatoranye yitwa Kwibomani, yari rimwe uwuserukira Ubudagi mu Burundi. Iri Gitega nizo nyubako twovuga ngo z'igihugu twasigaranywe n'ubukoroni. Mugabo uno munsi turiko turiyubakira kandi turanezerewe cyane. Ibi ndabivuze kugira ndababwire yuko Burundi mwari muzi imbere y'imyaka 60, ubu usibwo buhari, ubu ni bushasha. Nico gituma dutegerezwa kubungabunga intambwe tugezeko, ntiturekure iciza twafashe. Dutegereza kubungabunga iyi ntambwe, irakomeye kuko. Kandi murabizi mu migenzo y'ikirundi, mu migani bavuga bati umugabo nyamugabo n'uwugayamira. Nahari bike twabikuye mu busa, none umutahe dufise uwo munsi tuwutanguje. Mwumva mu myaka 60 Burundi buzoba bugeze he? Raba umutahe twatanguje mu 62, muce muraba aho tugeze. Naya macakubiri twarayibagiye. Ubu dufise umutahe mwiza ku buryo mu yindi myaka iri imbere tuzoba turi igihugu rurangiranwa, kuko umutahe turawufise. Ivyo turimwo rero uno munsi turiko turatsimbataza intwaro ya demokrasi, intwaro ibereye, kugira ngo indongozi z'igihugu ziramire abene gihugu. Turiko turatsimbataza amahoro n'umutekano. Uno munsi tufise urwego rwo kwivuna basi n'urwego rw'inyamiramabi rutagihengamira kuri aba canke bariya, rukorera abene gihugu bose. Ngira ngo ubu n'amakungu nicabona, barazizi zigeze muri Somalia, barazizi zigeze muri Centrafrique, barazizi turi Darfur, barabizi turi za Haiti. Ingabo z'u Burundi n'inyamiramabi n'akarorero uno munsi. Murumva yuko twatsimbataje amahoro, ivyo turimwo biratsimbataza amahoro. Ubu turiko turatorera inyishu y'ingaruka
z'ivyo ubukoroni bwadushizemwo. Ubukoroni bwadusizemo amacakubiri bica bituma bitugirira ingaruka mbi. Abarundi turicana, uburongozi bw'igihugu butazi icari cy'umwene gihugu bugatunganya ubwicanyi bwo nyene. Nagira ndababwire mbere ko umugwi wo kumenya ukuri n'ukurekuranira umaze kubona neza ko mu Burundi mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1972 habaye ihonyabwoko. Ariko ingene turiko turabitunganya dusubiza hamwe nta nziga abarundi bafise, kuko twasanze ata murundi yari mubi, indongozi nizo zari mbi. Nico gituma ubu indongozi tuvuga tuti ciri imoso ntirigasubire. Nta muhutu n'umututsi bigeze bicana, indongozi nizo zatunganya ubwo bwicanyi. None rero ubu indongozi twese tubigayira hamwe, nico gituma hari umwizero ko bitazopfa bisubiriye. Muga murumva imvune vyadusizemwo ni imvune nini cyane, bisaba yuko amakungu nayo nyene, kuko murumva sitwe twabitumye twenyene, arakwiye kudufata mu mugongo kugira ngo dutere iyindi ntambwe. Turafise n'umugwi wo kuraba amatati, amatongo yanyazwe n'ibindi bintu. Uwo mugwi nawo uri kurakora kandi ubikora mu butungane, kuko abanyazwe ibintu bariko barabisubizwa neza mu butungane kandi bakabikora mu bugwaneza, bazi ko ari abarundi bose. Ubu kandi turiko turavyura ubutunzi. Ubutunzi rero tubuvyura mu nzira yo kurondera iterambere rirama kandi ridakumira. Ubwo butunzi twasanze Uburundi bwari busanzwe butunze, kuko turafise ubutare bwishi, dufise ikirere ciza, tukagira ivu rimera, tukagira n'imvura n'amazi menshi, tukagira n'abarundi b'abakozi. Nico gituma twebwe tudahiga imanga. Iyi ntambwe tugeze ko izodutuma dutera intambwe nyinshi kugira ngo Uburundi kibe igihugu giteye imbere kitagisega. Erega natwe Uburundi turashaka ko tazosubira gusega, ko tuzohora twimburira ivyacu natwe tugafasha abandi. None rero nagomba nsabe amakungu, murumva ayo mabi yadushikiye s'abarundi bayateye, kuko abarundi twari tumeze neza imbere y'umuzo w'ubukoroni. Twabitewe n'abavuye inyuma y'urugo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU niryo twari turi mu kwaha kwaryo, ariryo rivuga ko ridukingira. Hanyuma ababirigi nabo ububirigi bwaje ari ubuhetsi, kuko twari sous protectorat de la SDN, Société des Nations. Hanyuma la Belgique était l'autorité de tutelle. Murumva yuko rero n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU naryo rirakwiye kuva hasi kugira ngo ridufate mu mugongo muri iyi ntambwe turimwo yo guteza imbere igihugu no gusubiza hamwe abarundi. None rero twebwe abarundi ko twavuye hasi, hariho ivyo twabonye tudashaka cyane muri ivi terambere. Twaraharuye amafaranga amakungu yaba Banque Mondiale, yaba Union Européenne, yaba ibindi bihugu vya rutura, imfashanyo baduhaye zose ngo nizo gutera imbere, twararondeye ico zakoze twarakibuze. Turazunguruka turaraba, duca dusanga ico kintu bita ngo ni ibihugu bije guteza imbere, sivyo kuko iyo vyari ivyo. Ndavye amahera amaze guherera mu Burundi, igihugu cy'u Burundi kiba gisigaye ari igihugu ca rutura. None rero ubu dukeneye abo dufatana mu nda, ntidukeneye abadufasha, kuko natwe turashoboye. Nico gituma kubera duciye ubwenge, abarundi bize, abarundi tukaba dufise umutahe witunga kama, ahubwo twebwe dusaba abo tujana mu rugamba rwo kurwanya ubukene, ku buryo jewe sinsaba imfashanyo mvuga nti nimungurane nzobasubiza. Dusavye amakungu atugurane gusa turonke umutahe wo gutanguza, kuko umutahe turawufise. Dufise ubutare, dufise ivu, dufise igihugu ciza cyane nyabagendwa, ingenzi zose bashobora kuza kuruhukira mu Burundi, ni igihugu cy'uburuhukiro. None twobuzwa n'iki gutera imbere? Nibadufashe rero mu kuduha umutahe
kuko murumva uburundi twabusambuye turi kumwe, nibaduhe umutahe twiyubakire kandi turashoboye. Ikindi nsaba amakungu, hariho imvugo yatunyegeye kandi yanyegeye ibihugu byose byacuzwe mu bukoroni. Ni ingwara yuko abanyafrika badakunda Afrika yabo. Abize amashure bose bashaka kuja guteza imbere ivyo bihugu vyateye imbere. Nagira asabe rero ivyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu. Twebwe mu migenzo y'ikirundi, umukobwa agiye kuba kugwiwe batamukoye tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango abikivume. Natwe rero abo inzo ncabwenge z'abarundi ziri wanyu tubafata yuko bacikiye. Mwebwe rero mwabacikije nimuduhe inkwano canke mu baturungikira. Nimuduhe inkwano kuko bariko bakorera mwebwe kandi aritwe twabigishije. Bigishijwe mu mahera y'abarundi, abarundi barara rubunda bariko barondera amahera yo kurihira abanyeshure, bahejeje amashure baca baja guteza imbere ivyo bihugu biteye imbere. None rero nivyabidukunda, nibiduhe inkwano canke nibavuge bati natwe nimugende gukorera iwanyu mutere imbere nkuko natwe duteye imbere. Ikindi nosaba amakungu, mu bihugu vya Afrika umuntu arakora ikibi ngo nzoca mpungira ngo mu bihugu vyadukolonije. Turabasavye ntimusubire kwakira abantu batera akajagari mu bihugu vyacu. Nimubareke bahanwe n'ubutungane bw'ibihugu vyacu. Nagira ndababwire ko twebwe mu Burundi nico gihugu mvugira, kuva kera narindi cari igihugu c'ubuntu. Abarundi barubaha ubuzima bw'ikintu cari cyo cyose, gushika naho mu Burundi babuza umwana kwica agakoko. Nk'akarorero barakubwira bati uciye umurizo w'umuserebanyi nyoka cacika amabere, kugira ngo abana batinye bagira ikizira. Twebwe rero twari dufise ubuntu, ntawuza kutwigisha agateka kazina muntu uko twari tugafise, kagiye gupfa kuko imigenzo n'imico yacu yapfuye. None rero ubu twaragarutse, ubutungane burakora kandi kuva kera narindi bwarakora. Abantu rero batera akajagari mu bihugu vyacu tubime ikibanza muri ivyo bihugu vya rutura. Igihe cyose bazaba bafise aho baca bagenda bakabaho neza, bazokwama bariko barakorera inabi ibihugu vya Afrika. None rero ko amakungu ashaka amahoro muri Afrika, turayasavye abantu bose bakora ikibi mu bihugu vya Afrika ntibasubire kubakira, ahubwo nibabashikirize ubutungane bubahane. Ngivyo ivyo Burundi burimwo, kandi ngivyo ivyo nashaka gusaba amakungu. Twebwe ubu twarafashe inzira ntitugisubira inyuma, kandi twihaye ihangiro mu myaka itari myinshi muzosanga igihugu cy'u Burundi atari kimubona uno munsi, muzosanga ari igihugu cyahindutse kuko iterambere turaribona imbere yacu. Ni muri iyo ntumbero nashaka gushimira abarundi bariko baritanga batiziganya mu bisata byose by'igihugu, ndetse ngashimira n'abanyamahanga badufata mu mugongo kugira ngo iyi ntambwe twateye ntisubire inyuma. Rero uno munsi twarashoboye gutora abarundi bakoze neza, mugabo ni benshi bakoze neza, mugabo ntitwogera tudataza akaroro k'abakoze neza, kubera abo twatoye twasanze ari intwari koko. Usanga ivyo twabagomwe ni vyinshi cyane ku buryo wosanga ari rindi jambo ndiko ndavuga. Ndabaha akarorero kamwe gusa, abandi ncavuga amazina kuko turabatohoza bose tukabona uwagize akabirya kurusha abandi. Ntanze akakarorero kamwe muca mwumva yuko ngenda bavuga bose tworara ngaha kuko ivyiza bakoze birarengeje ivy'abandi. Hariho akakarorero k'umugenerale, generale de brigade Sibomana Inyasi. Uyu Sibomana Inyasi ni ntwazangabo ibushitse mu gisirikare.
afise ubwira n'ivyiyumviro bidasanzwe biteza imbere urwego rw'igisirikare, mbere binatera iteka urwego n'izindi nzego z'igihugu. Akarorero, igihe yararongoye igisata c'iperereza mu gisirikare, niwe yatanguye kwiyumvira ingene bo kubaka ibiro bakoreramwo kandi bakoresheje amahera yabo, aho abandi bakozi baza kurya ivy'igihugu. Wewe yariyumviriye ingene yo kubaka ibiro vyabo arongoye, kandi ico gihe ntibari bafise naho bakorera. Yaratevye arabishikako akoresheje amafaranga yasagutse mu kigega asanzwe akoresha. Murumva amahera yasagutse, yakoze ibikorwa birashimwa, aracaguza ko n'amahera, ayo mahera acayubakisha ibiro abo bakorana bakoreramwo. Aho abandi rero barya amahera yasagutse, wewe ayakoresha imigambi iteza imbere abandi mu gisirikare, no kuvuga yuko basangiye gupfa no gukira. Ni no muri ico gihe nyene igisirikare ciyubakiye ishure ry'iperereza, niwe nyene yabizanye. Ico gihe yatwara ibiro vy'iperereza. Hanyuma kuva ashinzwe amabanga yo mu gisata kijejwe ibikoresho nkenerwa mu gisirikare, naho nyene yarakoze atiziganya. Akarorero, igitoro yarakibungabunze neza, agikoresha ku buryo yama yasagurishije ko igitoro gica gikora mu bikorwa vy'iterambere mu gihugu. Ubuhoho rero yarasavye abamukurira uruhusha rwo kwagura ubuhinga bwo kugwiza umwimbu, arateba arabishikako navyo nyene. Arico gituma yashinze ubworozi bw'ingurube mu ikambi ya komando y'Inyanzarake mu mwaka wa 2020. Niwe yashizeho iyororero ry'ingurube mu gisoda, ndetse sino mu gisoda gusa, arafasha abene gihugu mu iterambere abicishije mu makoperative y'ubworozi. Ababizi n'ab'Inyanzarake amaze guha ibibuguru 150 vy'ingurube, n'ubu akaba ategura kubaha ibindi bibuguru 212. Ubaza aratanguje ubworozi bw'inka ku Mutukura, aho ubu hari inka 47, arorora n'intama mu ikambi y'Ibugarama. Muzi ko ndaheza, murumva novuga bose turarangaha. Yaratanguje kurima igiterwa c'ikawa mu gisoda, ubamaze kurima ihegitare 50 z'ikawa. Murumva yuko tuzoshora tukaronka amahera mva makungu. Ushaka kubimenya naje hajya hirya kuri Messe des Officiers, yemwe najewe naratwaye ico gisata, mugabo navuyeho Messe des Officiers ntarayubaka. Murumva ko afise ico bazomwibukirako. Ubu rero hariho nakabiki, yaciye arongora abasoda batangura gufabirika ibigwanisho navyo. Barikoreye inkoho irasa y'amabombe ya Katyusha. Aho ntimwumva ko ari umuhingaga yemwe. Ni ibintu vyantangaje, kuko birerekana neza ko Burundi bugira bukire, kubona bashobora kubonyene bagakanika inkoho irasa amabombe akomeye nkajya. None mwumva Burundi mu minsi zabugeze. Nico ituma kera twahora twihingurira n'amasuka. Ubu naheruka gukoresha imoteri ikomeye yo kunguruza vya bikoresho vya gisirikare biremereye. Iyo ni baheruka kuyikanika. Rero murumva uyu muntu ni ngombwa yuko tumushira imbere y'abene gihugu, bakumva yuko Burundi bufise indongozi zifise kazoza, no kuvuga yuko Burundi bufise kazoza. None rero kubera ivyo twaciye turaba kumutera iteka muri ordre de mérite patriotique classe de commandeur. Hanyuma duce tumuha nako kwikura kuya, turamuha umuriyoni wo kwikura kuya hamwe n'urupapuro rw'iteka.
nashike ngaha rero kugira ngo tumushimire izuba rigwa. Nababwiye abo twagiye turatora, murumvise hajya turafise umugwi utohoza abantu baba bagize akabirya kurusha abandi. None kugira ngo ducungure umwanya sinza kwirirwa ndadondagura byose, kuko ndazi yuko ababa babana nabo barabazi, abo bakorana barabazi. Ugira kabiri ni colonel de police Batungwa nayo Darius, matricule OPN 0973 de la matricule, chef de poste Kanyosha. Uyu kamwe ko nyene novuga, abamuzi mu Cankuzo baramuzi, Kigamba niwe yubatse ibiro abapolisi bakorerwamwo mu mahera wenyene, aguma azaregeranya yongera bakorera hamwe n'abandi bapolisi. Murumva ko nk'uyo arafise kazoza muri iki gihugu cacu, umuntu yemera kubaka inyubako atari gwiwe y'igihugu kandi bakoreramwo. Ni vyiza cyane, adasavye n'amahera leta. Ugira gatatu barashika ni capitaine de police Ndayisenga Daniel, OPN 1500, ancien commissaire de la commune Bugenyuzi. Nawe nyene arakora bigashimwa, abamuzi baramudushimiye kandi barerekana ivyo yakoze. Nawe nyene twamuhaye ko kwikura kuya, murumva yakoreye leta vyinshi, mugabo leta imuha kamiliyoni gusa kandi yayikoreye vyinshi. Capitaine de police Ndayisenga Daniel. Ugira kane ni capitaine de police Shirambere Damascene, OPN 1446, ancien commissaire communal de Mutumba. Nawe nyene ni intwari ikomeye, kuko nawe nyene yarubatse kandi arorohereza n'abenegihugu benshi kugira ngo ibikorwa bigende neza. Nta byinshi mvuze byinshi tworara ngaha. None rero nawe haje umuserukira, nawe turamuha urupapuro rw'iteka. Hanyuma yarose ordre de mérite patriotique classe de chevalier, nawe nyene duce twongera tumuhe akazamuzo k'umuriyoni. Hacakurikira Suliyetena Mukerabirori Fabiola, ni wa wundi mwabona, murumva wo ntitwirwa turavuga vyinshi, umwe yakoroka ku mugozi. SS 2719, aho sinovuga vyinshi, bavuga ngo akeza karigura.
ubugira gatandatu atakurikira uyu ndashobora kumutebako gatoyi. Nari mvuze nti ndamutebako kuko si umurundi, n'umukuru w'igihugu akunda uburundi cyane. Nawe nyene ndazi yuko ivyiwe murabizi. Nagira ndababwire burya uburundi bwarigeze guca mu bihe bigoye. Turagira abakunzi bakunda uburundi ku buryo wamenga nibo ari abarundi kurusha abarundi. Uwo mukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu cha Kenya, nyene icubahiro Perezida Uhuru Muigai Kenyatta. Uyu yarabaye umuvugizi w'Uburundi igihe Uburundi bwari bwubamweko n'amakungu. Wewe ntako atakoze kugira agume ku ruhande rwacu gushika yemeza ko Burundi burenganywa. Yaruriye indege igihe yatagwa gutwara umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, aravuga ati jewe ndavuye hasi ndagiye mu muntu amperekeza, ndamuha umushikiranganje amuherekeza. Aragenda mwishamwe rya Buraya yagiye kuvugira Uburundi. Akunda Uburundi ngira kurusha n'abarundi bamwe bamwe. None rero kuri iri sabukuru nivyo kwijana uko nagira umukomera amashi menshi cyane. Uyu rero aronka ikidari gikuru cy'igihugu nk'icibutso, Ordre National de la République classe Grand Cordon. Nikidari gikuru cy'igihugu, nico rero natwe tuzomushikiriza. Yaserukiwe n'uwo nyene yatumye guserukira mu Burundi. Mwambie hongereni sana, mwambie Warundi wanakupenda sana, lakini napigia simu sikumpata jana. Kamwambia tutazungumza. Abarundi ntidushimira abarundi gusa, umuntu wese yagize icyo akorera Burundi ategerezwa gushimirwa. N'ubundi tuyadushimire rero nawe nyene n'uwo mu mahanga, ni ambassadeur de la République unie de Tanzanie au Burundi, Dr. Jili Elibariki Maleko. Uyu mumama nawe nyene murazi yuko yabandanije yifata nk'umurundi kazi, akorera Uburundi nkuko yikorera. Ahubwo novuga yuko ataserukira igihugu ca Tanzania mu Burundi, ahubwo aserukira n'igihugu cy'u Burundi mu makungu. Nico gituma nawe tumukeza cyane. Hongera mama. Tumuhaye ikidari citwa ni muri Ordre de l'Amitié des Peuples classe de commandeur. Undi munyamahanga dushimira cyane nawe ni ambassadeur wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Melanie Harris Higgins. Nawe murabizi niwe yapfuye gushika mu Burundi aca tubwira ati jengiye ku muvugizi w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mwarabonye ko leta zunze ubumwe za Amerika ubwo nyene zaciye zitegera ivy'Uburundi baca baradukurako ibihano, mbere baca bafata n'ingingo yuko badufata mu mugongo mu iterambere. None rero nawe turamukeje, tumuha ikidari ordre de mérite de peuple classe de commandeur. Ku buryo wamenga nibo ari abarundi kurusha abarundi. Uwo mukuru w'igihugu uw'icenda dushimira nawe nyene n'umunyamahanga. Nababwiye umuntu wese akoreye Uburundi ategereza gushimirwa. Hariho umuambasaderi nkunda kwita yuko ari umuvukanyi wanje aserukira ishirahamwe rya Buraya, ambasaderi Claude Boshi. Koko nawe yapfuye gushika ngaha, ikintu cya mbere yanyemereye yavuze ati ngiye kuba umuvugizi w'Uburundi kandi Uburundi butegerezwa gufashwa n'amakungu. Murumva yuko rero murabizi ivyo yakoze, yarakoze birashimwa, ndetse ishyirahamwe rya Buraya naryo rica riradukurako n'ibihano. None ubu turiko tabitunganya neza, nawe tukaba tumukeza. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. Félicitations. Reka ngaruke ku Barundi nabo. Turafise ubugira 10 ni umupolisi adjudant chef de police Havugwameshi Jean. Nawe nyene sindamuvuga ko vyinshi kuko burya murinze mubona umupolisi ashimigwa n'abene gihugu abahambaye, kuko benda vyite ngo iki mu gifaransa bavuga ngo couloir de la tentation. Abapolisi burya urinze ubona ubu umugabo aba ari umugabo w'ukuri, kuko n'abantu baba mu mageragezwa menshi bama bariko babanguranya abantu b'inkozi z'ikibi. Hari ikintu nababwira rero ku bapolisi, muzosanga abapolisi bose bashaka bavuga nabi. Kubera iki? Umupolisi agwana n'inkozi z'ikibi, akaba wowe yambaye umwambaro umuranga, ariko inkozi z'ikibi zitambaye umwambaro ziranga. Inkozi z'ikibi rero zica ziyita intungane, kuko ataho vyanditse ko ari inkozi y'ikibi. Kubera abazi ko azokora ikibi, aca atangura gutyoza umupolisi azomufata niyakora ikibi, akamucafuza kugira umunsi yamufashe azaca avuga ngo ntimubona babandi. Nico gituma muzobona abantu benshi bashaka kuvuga abapolisi nabi, mugabo ndabwiye yuko nta ntungane zibarusha, nuko nyene atamwongo buri sato. Muga ndabwiye yuko abapolisi nibo ba mbere bama mu mageragezwa imisi yose. Mubonye rero umugabo arinze atogwa n'abene gihugu aba koko ari ntore ihambaye. None rero nawe baramugomye, turamuha igidari cyo kwitangira igihugu, ikidari c'inzahabu ordre de mérite patriotique classe de médaille d'or. Ariko ndamubwira nti aze yamuko ntazasubira inyuma nta kure kuri cyiza wafashe.
uw'icumi na rimwe ni Ajida Hagabimana Berkimas SC 3779 de la matricule, nawe nyene n'umusoda wa mbere yatagwe kwiyumvira yateriye yo gukora ibigwanisho yo gusanura ibigwanisho, hanyuma kandi aca aravyerekana. Ubu barakoze ibigwanisho bisubira gukora neza bishika 50 kandi ari we avyiyumviriye. Abagiye muri ya misome bo bazabasomaliya nibo bazi akamaro amariye abenegihugu. None nawe turamuha ikidari ordre de mérite patriotique classe de médaille d'or, hanyuma turamuha n'akazamuzo nawe nyene ku miliyoni. Félicitations. Ugira 12 nawe ni caporal chef Kamarampaka Jean HR 19525 de la matricule, nawe nyene bose baramushimye cyane, ariko hariho akabijya nawe nyene mwijoro ryo kwa gatandatu Nyakanga mu mwaka wa 2021 uheze, abasirikare bo muri batayo yo mu mazi ku kirindiro cyo mu Minago baramenye yuko hari umugwi w'abasuma ugira utere abarovyi. Uyo mu caporal chef niwe yararongoye abandi atamera amagabo mu gukingira abo barovyi. Ico kintu barakimwibukirako cyane, nkaho mvuze ico conyene ugiye kubaza rero abo yatabaye nibo bamuzi, rero nawe tukaba tumukeza cyane. Aronka ikidari ordre de mérite patriotique classe de médaille de bronze, kongere tumuhe n'akazamuzo ko miliyoni. Bandanye gutyo fraude muze murazigwanya rwose. Uw'icumi na gatatu mubo twashoboye gutora niwe atahereza, ni caporal de police chef Gahungu Isaac APN 1142 de la matricule. Uyu nawe nyene abamuzi cyane naho yaciye, kuko niwe wa mbere atuza fraude. Aho abandi babonye fraude baca bumvikana n'abafraudeur, wewe ivyo ntibibamwo, kandi arafasha cyane abene gihugu. Ngira ngo nk'abo mu Kabarore baca bamumenya, abo barabizi kuko abo barazi ingene bamuhayagiza. None nawe turamukeje, tumuha nawe nyene ikidari muri ordre de mérite patriotique classe de médaille de bronze, twongere tumuha akazamuzo ko miliyoni nyene. Abo abakunzi ntibahurira mu mubindi, niko bimeze.
aha na mwebwe muca mugira ingufu zo gukora, kandi iyo mukora ibintu murazi ko twama turi iwanyu byose turabimenya kandi tukumviriza, ariko murazi ko n'ababi twama twabagayiye, n'ababi turabagayira, murabizi nkamwe mperuka mu Rumonge, murazi ko hariho navuyeho ngayiye, ubukora n'abaramenyekana, ubukora neza akamenyekana. None rero ku bwa ngingo kora ibyiza mugifise amagara, kuko ahandi hoho ibibi bizohava ari byo bibaranga, ntibyo byiza cyane. Nagomba rero mperaheze mbanza kugira icyo mbwiye mwebwe abarundi, icyo ndabasaba, kare nasavye amakungu muguno mubunaho ngira nsabe mwebwe abarundi bose, nagomba twumve ko dushoboye. Nitwaba tutaratera imbere, nibaba bateye imbere badutwenga ngo ntiduteye imbere, nagira ndababwire tubanze twese twiyemere ko dushoboye, hanyuma duce dukura amaboko mu mpuzu tuje ku kivi. Nitwaba dukenye uno munsi dusonze twigumye, dukura amaboko mu mpuzu gusa. Umurundi wese ntagire uvuga ko yabuze icyo akora, kuko iminsi twicaye ataco dukora ni myinshi cyane, kandi ibyo twari gukora biraturindiriye. None rero ntagire usubira kuvuga ngo yabuze icyo akora ngo agume ariko aridodomba. Turi kumwe twese birashoboka. Urugamba rwo kurwanya ubukene tuzorutsinda nta kabuza. Nico gituma mperaheje mwese ndabipfuriza ibikorwa vyiza, kugira ngo mu mwaka wunduza tuze duhure tuvuga tuti twungutse iki muri uwo mwaka. Umwe wese aze yigira inama arabe ico tuzosubira guhura, umwe wese avuga ati narungutse. None rero mwese ndabipfurije umunsi mukuru mwiza, muwuhimbaze muguma muzirikana ico twokora kugira ngo tureke kuzera inze, kuko nta muntu n'umwe asega arigera yishira ngo yizane. Murakoze rero mwese, Imana ibahezagire. Amashi menshi kandi ku ijambo rya nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, akaba na kizigenza inzego zo kwivuna abansi no kubungabunga amahoro n'umutekano. Twagira dusabe rero imigwi yaje iva mu gihugu hagati yegere ngaha tumirira amate, mais qui heureusement se redresse petit à petit. Par exemple, le colon n'a rien construit comme ne nous a laissé donc ne nous a rien laissé comme infrastructure. Aujourd'hui, le Parenthal House, plus de location donc pour les services de l'État, le building de la fonction publique ou le building le ministère de l'Intérieur, c'est le seul building que le colon a laissé au Burundi, et une certaine infrastructure tout près de la prison de Gitega, et de demander à la communauté internationale, en tête les Nations Unies, d'appuyer le Burundi dans son processus de développement. C'est ainsi qu'il faut accompagner le Burundi par des capitaux, notamment par des prêts et non plus des aides. Plus question de fuite de cerveau. Les intellectuels burundais doivent rentrer au pays. Les pays développés ne doivent plus accueillir des fauteurs de troubles. Ils doivent plutôt les remettre à la justice. Il a primé une quinzaine de personnes, essentiellement des militaires et des policiers, les ambassadeurs accrédités au Burundi. Il a demandé enfin aux Burundais d'avoir en tête que les Burundais nous sommes capables. Retroussons les manches tout simplement pour nous atteler aux travaux de développement. Un pari à gagner obligatoirement. Voilà très brièvement le contenu de son message de tout à l'heure. Baada ya
hotuba ya rais wa jamhuri ambamo amezungumzia kwamba baada ya miaka 60 tulirisi nchi yenye ubaguzi, umaskini na mengine. Eti baada ya miaka 60 nchi ya Burundi inapewa neno na kusaidia nchi zingine, na ni jambo lisilokuwa la kawaida. Hapa alitaja kuwa nchi ya Burundi, askari jeshi wa Burundi wanasimamia amani katika nchi ya Somalia na nchini Centrafrique na kwingineko. Eti tulirisi ubaguzi, nchi ambamo hapakuwepo utawala bora. Tabia ya Warundi ya kutoheshimu viongozi kwa sasa. Warundi wanafahamu kwamba viongozi ni watu muhimu, na ndio maana kwa sasa wanawaheshimu na wanawasikiliza. Hata vyama tofauti eti vimekwisha elewa kwamba demokrasia sio kuleta vurugu, na kwa sasa vyama vinatumika bila kuleta vurugu. Eti leo Warundi wanaelewa kwamba nchi ni ya sote na ni lazima tuitumikie kwa kuiendeleza. Kuhusu uchumi alisema kwamba tulirisi umaskini kabla ya ukoloni. Warundi walikuwa wanatengeneza majembe na hadi sasa Warundi hawana ambacho wanachokitengeneza. Eti kwa sasa Mrundi anaweza kutengeneza na hapo awali walikuwa wanatengeneza majembe. Alisema kwa wakoloni